bakunzi y'ijambo ry'Imana twongeye kubakaze muri umwanya udasanzwe, umwanya tuganira ku bibazo bimwe bimwe byagiye bishyikirizwa n'abadukurikirana, eka mbere na twebwe ubwacu hari bimwe bimwe twama twumva. Niyo mpamvu twabahitiyemo kwama tuza buri munsi tubazaniye abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badusobanurire cyangwa se batwigishe ku bibazo bimwe bimwe dukunda kwibaza muri uno murimo w'Imana turimo. Uno munsi twabazaniye kandi wa mukozi w'Imana mwakunze cyane mukunda, evangeliste hano. Nibaza ko mumenyereye, ariko reka tumuhe kaze ongera twibwire. Kaze. Amahoro y'Imana bene data, Yesu abahezagire cyane. Nkuko mumenyereye, nitwa Manirakiza Thierry, ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ego Imana bagirire neza cyane. Evangeliste Thierry, tumaze igihe tuvugana nawe twumva nguri evangeliste, uwo dushaka ku mayanga gatoya ukungene wakiri umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Jewe nitwa Manirakiza Thierry nkuko nabibabwiye. Hanyuma naravutse nkuko abandi bana bose bavukira amezi 9, hanyuma ndakura. Mu nyuma ngirirwa nabi nkuko abandi bose bagirirwa nabi n'umwasi Satani. Mu nyuma duhura na Yesu, nari mbabaye cyane, umutima wanje wihevye, ntabona akazuza kanje, mbabaye gose. Hari ibibazo mu miryango, mu kibano, nkumva ari jewe nkwiye kwirondera inyishu ivyo bibazo, ari jewe nkwiye gutora inyishu. Sinari nzi ko hari umwami Yesu yampfiriye, yatanze ubugingo ku bwanje kugira ngo ndonke amahoro. Mu 2006 niho nizera umwami Yesu. Nahuye na mwene data hari mu Ruyigi, arantumira kuri Eglise Vivante mu materaniro, ndagenda barimba indirimbo ngo nama ntangariyo nkubonye, musanga urengeye uko bambwiye ngo kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose nama numva. Nari narose amajwi yampanura, amajwi y'abantu bambwira inzira urimo si nziza, abandi bakantinya, abandi ntivyari bimeze neza, sinari mwiza na gato. Hanyuma mpura na Yesu. Uwo munsi ndapfukama ndihana, Yesu yinjira mu mutima wanje. Kuva ico gihe narose amahoro adafatiye ku byo ndiko ndabona bitameze neza, amahoro adafatiye ku buzima ndimwo, amahoro adafatiye mu kibano, amahoro adafatiye muryango mvukamwo, amahoro adatangwa n'amafaranga, amahoro atangwa n'umwami Yesu. Yaje mu mutima wanje, kuva ico gihe ngira amahoro, kuva ico gihe numva umunezero, kuva ico gihe ubuzima bwanje bufata intumbero. Birakunda ko nsubira kwiga neza, birakunda ko iterambere ryanje, niho mvuga ko ariho natanguriye kubaho. Utubwiye ngo wakiri umwami Yesu 2006, uno munsi turi 2024. Kuvuze ngo ni hafi imyaka 18 ugenana na Yesu. Myaka 18 simike cyane. Niki kintu uvuga ati myaka 18 maze ndi mu gakiza nungukiyeyo bino bintu? Ikintu inyungu nyamukuru narose mu buzima bwanje ni bya bindi nakubwira, amahoro. Amahoro ntaho bayagura, amahoro nta muntu yaguha. Igihugu kiduha umutekano, ingabo na polisi, butungane, perereza. Aho ushaka kugira ikibazo, leta ikintervena bakakucungira umutekano. Ariko amahoro nta muntu yo gucungira kugira ngo amahoro. Ikibazo cyo mu mutima, bibera mu mutima w'umuntu. Nawe ufise abantu bagucungera, ufise abantu baza baraganiriza bagira iki, ntawe tumuronka amahoro. Nta hantu na hamwe, nta soko y'amahoro ihari, nta hantu yagura, nta hantu na hamwe keretse mu Mana honyine. Urakoze. Muri myaka 18
narenze ngo ugomba tubwira ati narabanje ndaba mu diakoni hanyuma mba mwarimu mba pastori mba revera mba bishop hanyuma uno munsi ndiko nditegura kwa musenyeri. Narenze ngo niko ugomba tubwire. None ibyo n'ibiki byatumye utabishika ko mu myaka 18 maze kandi mbona abandi umwaka mw'abamwarimu undi mwanya ngo muje nama undi mwanya ngo bishop undi mwanya ngo revera. Ije bivuga ko ikiwo okay, ibyo kugira responsabilité mu muryango, kugira amabanga uzezwa mu muryango, burya mu gitondo mu muryango usanga umuvyeyi usikane yabipanze. Hari gihe abwira umwana ati wa mwana we uzinduka ukorope hariya, undi ati woza ivyombo, uwundi akamubwira ati uraba abandi bana ko bariko barakora ibikorwa neza, uwundi akaja kuragira inka, uwundi akaja gukora ibi. Rero mu ishengero rya Kristo haba hari ibikorwa bitandukanye. Jewe sindavyita kuduzwa, aho usanga umuntu afise titre acavuga ko ari ikomeye gusumba izindi titre. Sinumva ko ariko kuri, ahubwo ico nshimira Imana muri no myaka maze, kuko mu mwaka wa 2007 naciye ntangura gukora ibi byo kuvuga ubutumwa, maze kwizera Yesu ndabatizwa. Imana yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza. Kuva ico gihe icyo gikorwa nakoze cyo kugabura ivy'ijambo ry'Imana. Jewe nico Imana yampamagariye mu muryango wa Kristo, nico Imana yampamagariye gukora. Nico nta kindi, nta yandi mabanga nta nayo nipfuza, nta nayo ndiko ndasengera. Mu muryango w'Imana nibabona ko nkwiriye gukora ikindi gikorwa nibisanzwe, no gukora igikorwa. Rero igihambaye ni igikorwa uri kurakora gusumba titre, kuko kwitwa bishop cha archbishop nibisanzwe cane gose, ni ibintu bito, ahubwo igikomeye ni igikuri kurakora mu muryango. Kubwaho ukavuga ati jewe kwitwa umuvuga butumwa gusa birampagije cyane. Uri muri bake abandi bawumva bakeneye kugera ku matitre yo kuba musenyeri. None wewe uvuze ati kwitwa umuvuga butumwa birampagije. Bwana Evangeliste Thierry, ikibazo ndakubajije kirafatanye n'insanganyamatsiko y'uno munsi nashaka tuganire ko ijanye n'ico Yesu yasigiye ishengero kuvuga canke gukora mission y'ishengero. Kubwaho umaze imyaka 18 mu gakiza, kandi uvuze yuko wakijijwe 2006 hanyuma 2007 winjira mu muhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza. Byagenze gute? Ni ikihe cagutumye wumva wovuga ubutumwa bwiza nkuko usanga unzi ubikora? Je catumye nja muri ikikorwa kivuga butumwa. Ndibuka ntarakizwa nari narumvishije ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu jewe nshira imbere igikorwa. Iyo umuntu ariko arakora avuga ubutumwa, hari igihe bisa nk'abantu batumvisha, ariko iyo ubwo butumwa, iyo message barayijana ikabakorera n'igihe ubutumwa waba bwarangiye. Je nari narumvishe ubutumwa bwiza, namuje umuvuga butumwa yuko arigisha, hanyuma ndumva ko hari Imana igira neza, hari Imana ikiza, hari Imana ishaka guhindura amateka umuntu. Nari mfise ikibazo na kubw'ibibazo byo mu isi, nisanze mu buryo ntazi, nisanze ndiko ndanywa ibiyovyabwenge. Hanyuma ico gihe ndanywa urumogi, umwaka urahera, undura mwibanga, muhira batabizi, atanake gusa bakaguma bambona ko ibimenyetso bitari vyiza, nkagorana cane, nkagora abavyeyi cane, kwishure nkagorana cane, ngira ubuzima butari bwiza. Hanyuma kubwo kumva ubutumwa bwiza, jewe igihe cyose nama numva ko bikenewe ko mpinduka. Hari igihe umuntu abaho yumva ico mubera ciza ari guhinduka, ico mubera ciza akabona ivyiza, akabona uburyo bwiza kwe kubamwo,
ariko bikamunanira kubishikako. Joro nanje vyarangora cane, nama ndiko ndarira ndavuga Mana niba nkura ku iki cago, niba mpindura ubuzima nkaba mwiza nk'abanaka n'abanaka, ni naba mwiza nka kujya abandi narabona bakizwa uko ngene babayeho neza, ko n'abantu bafite discipline, uko n'abantu nkumva uko ngene no bishika ko bikananira. Nama mbwira Imana ngo Mana niwa mbohora, niwa nkura muri no minyororo, nzogushingira intahe, nzokuvugira, nzokwamamaza. Nama senguko ariko sinarinzi ko inyuma y'ivyo Imana kwa kundi avuga ko abigishwa ba Yesu agiye kubasaba ngo ndabahaye ubushobozi. Hari ikintu iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aronka, nyuma yo kuronka amahoro, hampande y'ivyo abana b'Imana bahabwa ubushobozi. Jewe maze kuronka ubwo bushobozi, maze gukizwa nkabatizwa, nahawe ubushobozi, numva ubushobozi bunsunikira kuvuga ubutumwa. Narafunzwe, naragize ibibazo kubwivuga butumwa, aho usanga uhura n'ibibazo byinshi cyane, ugasanga ubwo butumwa umuntu ntabitahura, abantu bagashaka kuvuga ubutumwa uko bashaka, ahantu ugasanga hari ibibazo byinshi cyane, ariko hari ubushobozi twahawe. Ubwo bushobozi nibwo bwatumye kugeza no munsi ntiducika intege, tuma twumva umunezero kuvuga Yesu, kuvuga ibikorwa by'Imana, kuvuga uko Yesu ameze, uko twamubonye, dukomeza kubishingira intahe. Urakoze cyane. Reka dusabe abariko baradukurikirana bumva bakeneye no ntahe y'umukozi w'Imana Evangeliste Thierry y'ingene yabohotse ibyo byose yagiriyemwo, mutwandikire muri commentaire kugira ngo ubutaha tuzobazanira intahe yiwe, atubwire ubuzima yaciyemwo ngene byari bimeze. Sanze tuzi yuko Kristo igihe hagiye hari mission yasigiye ishengero, mission hamwe musanze muri abasesanguzi ba Bibiliya, mission y'ishengero yobariye. Nubwo ngiranga atashengero mwamuhagarara imbere y'amategeko, ariko ishengero nibaza ko atari kiriya kintu dusanzwe tubona cubatse kujya. Nagomba mudusobanurire icyo Yesu yatumye abantu kugira ngo bakore mwisi neki. Ishengero rafise intumbero nyamukuru, rafise igikorwa, kubona ishengero uri ku musaraba, kubona abapastori, abapatiri, abasenyeri, abantu bavuga iby'ubutumwa bwiza, abantu bavuga bigisha iby'Imana, twese turafise intumbero nyamukuru Imana yaduhaye. Nubwo bari abatabikora neza, ariko ari intumbero nyamukuru. Bibiliya iratubwira neza muri Matayo igice cya 28 guhera ku murongo wa 16, haravuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose, maze babigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Intumbero nyamukuru Imana yahaye umwana w'umuntu, uwamwizeye wese, uwemeye kuba umwigishwa wa Yesu wese yahawe igikorwa kimwe, no guhindura abantu, guhindura umuntu asanzwe akaba udasanzwe, guhindura umuntu w'imboregwa asigaye n'ubwenge akazi karamunaniye, agahinduka akaba umuntu mwiza, akahinduka akaba umuntu akora akazi neza, agahinduka akaba umuntu abana neza n'abandi muri sosiyete, mu kibano, agahinduka akaba umuntu mwiza. No kuvuga iki?
nta kindi kintu na kimwe atari uguhindura iyi si. Igihe kimwe mu ijuru hose hadutse inkurumbi, inkurumbi bose bacura umuborogo baravuga bati yo, isi irahumiwe, isi iragowe, kuko wa mubisha ayimanukiye. Satani amaze kwirukanwa mu ijuru yaje mu isi, akora ibikorwa byo kwica kiremwa muntu, byo guhonya kiremwa muntu. Uwo muntu yaremwe mu ishusho y'Imana, umuntu mwiza, umuntu Imana yaremeye gukora ibikorwa byiza, kandi iyo mirimo myiza ngo ayigenderemwo, yerekana umuco mu isi. Uwo muntu Satani araza aramwonona. Ni ukuvuga ngo Yesu aje mu isi, yaje atanga ubugingo. Abari imbohe, abari mu masenga baboshwe, bari gusigaye bikebaguza amabuye, ngo bari bahoshe n'iminyororo, barushe cyane. Yesu Kristo aje, yaraje akora icyo gikorwa. Hanyuma ageze gusubira mu ijuru, abwira abigishwa bati nimugende, genda mu bihugu byose, genda mubabwire ubutumwa bwiza, abazokwiza mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Muhemu Yera. Ndabahaye ubushobozi, ntimuze muvuge ngo nta bushobozi mufise. Kandi by'ukuri abigishwa ba Yesu twarabonye bafite ubushobozi butuma ibintu byinshi bihinduka, ibimuga bimuguruka, abagwayi bakira, abarushe mu mitima, abatawe Imana ibagarura ikabaha ubuzima bwiza, abari kuri pubere Imana ikabicazanya n'ibikomangoma. Icyo gikorwa rero Imana yagihaye ishengero kugira ngo ishengero rihindure, rikize abagowe, baje mu murongo mwiza. Urakoze cyane. Ngomba nkubaze nk'umuntu usanzwe ukorera mu ishengero, uno munsi ishengero rya kino gihe ubiravye, iyi ntumbero Yesu yasigiye ishengero, uno munsi ishengero niryo ririko rirakora canke hari ukuntu byagenze? Munyamakuru mbaje ikibazo kigoye. Ishengero ry'Imana riracari mu isi, nzamba ntiravuga. Iyo rero tugiye kuvuga ishengero, abantu bumva muri rusangi amashengero yose babonye iruhande y'amabarabara, basanga inzu iri ku musaraba, iri n'ishengero rifise izina uku, amazina menshi cyane, bafite amazina menshi cyane, bafite amashengero menshi gose ku isi, ari mu bihumbi, rigeze mu mamiliyoni. Rero ibyo ntibisigura ngo ni ishengero ry'Imana. Ni nko kubona umuntu afite umusaraba nk'uku, ntacyo yitwa pasitori, naho yovyiyita tibisigura ngo ni pasiteri. Uno munsi hari amashengero ari mu ntumbero nkuru, mu ntumbero neza, bariko bakora byo, ariko ni make. Hari amashengero menshi cyane atari mu ntumbero y'Imana, batariko bakora ibyo bategerezwa gukora. Mu mashengero hari ikibazo kimaze igihe, mumbabarire ndabivuge nta ngorane. Bivuge. Kuvuga ukuri. Bivuge twaje kuvuga ngo uvuze ko Serugo yitavye Imana, se waba yamwisha. Habayeho ikintu aho umuntu ashobora kunanirwa kudandaza ibiraya mu isoko gahomba, hanyuma cyangwa akaba nko mu ishengero ahantu akora ibikorwa by'Imana, abikora neza, mu nyuma agakora ibyaha bituma atakaza ikibanza yari afise mu ishengero. Ugasanga yari pastor responsable w'urusengero, mu nyuma akagenda kuzo yararagiye, sinzi ko bavyitana ngo ni kuzigoba, sinzi. Abavutse vuba, barutse vuba, usanga batabizi, baba usanga agiye gusambanya nk'abakirisu biwe, cyo ugasanga ubutunzi bw'ishengero arabwivye, cyangwa agafata nka parcelle y'urusengero akayigurisha mu ibanga, agakora ibitangaza. Hama ndabita abayoboke biwe babibona bakavuga ngo ibi bintu sivyo, ati rero ifo ko hagarikwa mu mabanga, agacara abatene bimungiriye, reka ngende hajye hirya ntangura irindi, agaca agenda ahantu agatangura irindi shengero. Iryo shengero umva rivutse mu buryo bw'iki
bw'amanyanga si ntumbero y'ubwami bw'Imana, ni ntumbero yiwe bwite. Agaca afata mu ntara zose, nk'ubu agatanga urusengero Bujumbura, agaca agenda agaca ashinga urundi kuri Igitega, urundi Ngozi, urundi akarushinga Imakamba, urundi akarutwara mu Ruyigi, urundi hehe mu ntara. Agaca arondera abagenzi we bose bafise ikibazo kimwe, batakarije icizere mu ishengero ry'Imana. Cagati barabafata nabi nk'uko nani mwebwe abagabo nemera ndafise agrema ndemewe mu gihugu, reka ndabahereza ivyangombwa twandikire abajeje intwaro ko mwemerewe gukora, twemerewe mu gihugu. Cagenda bagashinga, ugasanga ishengero ryose ruzuye mu gihugu, bose agaca bategeka yuko bazoza baratanga raporo kuri siège. Mwandikiwe ko ishengero ryose zo ritanga amafaranga uku 30% y'amafaranga yatanzwe mu rusengero muzokwama mutanga kuri siège amafaranga ngana uku 30% 20% iki. Ubwo n'ububande bubera mu gihugu, n'ububande bubaho mu banyamadini usanga bikogwa nk'uko, kandi ugasanga avuga ngo amafaranga n'ay'Imana, nta numwe bakurikirana, bariyubakiye systeme uko babayeho bose badugana. Abo bantu bose intumbero yabo si ubutumwa bwiza. Ugaca usanga ari umuntu agiye kubarabirako, agaca atangura kuvuga ngo urumva umuntu nk'uwo, kandi si ibintu bikorwa n'ishengero rimwe, ni bikorwa bifise amashengero ariko araduga ku murindi uteye ubwoba. Ukumubona igihugu cyose, ibihugu wumva ngo amashengero ngo ni menshi cyane. Burya iyo aba amashengero, ukugwira ko amashengero yari intumbero y'ubutumwa bwiza, sinzi ibihugu byacu bigeze mu iterambere no mu mahoro niki, tuba tugeze ahantu hakomeye cyane. Ariko ikibazo gihari, usanga intumbero y'ubwo butumwa y'ugwirirana ry'amadini n'amashengero atari ubutumwa bwiza. Rero ntidukwiye gufatira kuri abo bantu baje gukora ibikorwa nabi. Nukuri muri iki gihe, nishe ku kibazo wambajije, muri iki gihe ubutumwa bwiza buracagenda neza. Ishengero ry'Imana ry'ukuri rihari, amashengero ariko akora mu ntumbero nziza arahari. Ikibazo nuko ariko akora mu ntumbero mbi, mu nyungu zabo bwite zidafadika, nibo bagoma bagira cyane. Urakoze cyane. Hari utubazo tubiri numva no kubaza kuri ico. Wewe uravuze ati ishengero ry'Imana iracariho kandi ririko rirakora. Ariko turamaze iminsi twumva hari ibihugu bimwe bimwe na twebwe hano wacu byarigeze kuba mu gihe cyashize, aho usanga amashengero nk'ibihumbi birenga 5 bayugaye. Wowe kujya kuntu kugara amashengero ubivuga kwiki? Kugara amashengero kandi iyo leta ibyugaye niyo iba yarabahaye uruhusha rwo gukora, ariko mu nyuma ugasanga bavuga ati aya n'aya ni mukuremo. Sinshobora kwivanga mu bibazo by'amareta uko atunganijwe, ariko no kwivanga mu bibazo by'abanyamadini nta kibazo. Kuyugara amadini n'amashengero iyo agiye kurondera gutangura, hari amasezerano agiranira na leta. Ati mwebwe mwiyemeje ko muzokora ibi, muzokora ibi, muzokora ibi, muzokora ibi. Rero iyo atabikoze akugarirwa, je numva ataco bitwaye. Ni leta n'amasezerano, gusezerana ntushitse bisa cyo gahendana n'ubundi mu masezerano. Vomye ko umuntu aba honete imbere ya leta n'imbere y'abantu agiye kurongora, kavuga ngo niyemeje binzokora ibi. Iyo ni nzira imwe. Ushaka kuvuga ngo mu gihe batubahirije ayo masezerano, kubugarira nta caha leta ibikoze. N'amasezerano yabaye ntibayoheje kutaba honete n'icaha, kandi abakozi b'Imana nibo bategerezwa kuba ba mbere bubaha ivyo basezeranye. Ica kabiri, hari ibikorwa bibera mu madini biteye ubwoba, bibi bikomeye, mbere bigera no ku rwego bibi caha cyohanwa n'amategeko. Aho usanga hari umuprofeta ahantu atandukanye imiryango, kaza madamu yagiye gusenga, uzi ngo yagiye imbere y'Imana cy'umugabo yagiye gusenga,
bakamubwira agataha yahindutse uwundi, bamubwiye ngo erega ujya mugore mu bana si uwawe, si uw'Imana yakugeneye, kandi bamaranye imyaka 30-40 si uwawe. urumva agataha waherutswe warungitse umugabo yagiye gusenga cyangwa umugore wagiye gusenga, agataha ari dayimoni atera umutekano muke mu muryango. Ivyo bintu birenga mu muryango gusa, kuko igihugu cubakiye ku miryango. Mu gihe imiryango isambutse n'igihugu kiyacinje mu bibazo. Rero mu gihe leta ikivuga ati abanyamadini tukurikiranye raporo, kuko ibihugu bisigendereza amakuru yose leta irakurikirana, bakurikirana agasanga wewe ibintu uri muri kuronona igihugu, uriko urasambura imiryango, uriko uriba. N'abantu bababwira ngo nimuzana amafaranga, ubutanze amafaranga ubukene buza kuba bugiye. Barashaka kwibaza kukuzana w'amafaranga, abantu barakenye, umukene amafaranga yari kugaburira abana, ukamubwira ngo nayazane, baje bakurikiranye konti yawe bagasanga ko amamiliyaridi, ariko ntukigira isoni zo kubwira abantu ngo nibazane, ariko bitwaze ya jambo rivuga ngo gutanga kuzana umugisha. Gutanga kuzana umugisha, igihe cyo gutanga niki? Ni ryari umuntu atanga? Si igihe cyose. Gutanga ntushira mu iterabwoba. Gutanga ni ikintu umuntu akora bivanye n'umutima wiwe, ukuntu anezererewe Imana, bivanye n'ivy'Imana yamuhaye. Imana nta na rimwe yigeze yakabana ico badafise. Rero gutangira Imana si nk'ikintu cyo gusaka n'amayeri menshi, baho bigera gusanga ari nka escroquerie, ugasanga abantu wabatekeye umutwe uko neza ko yabakuramwo. No kuri genda maze kubona mu mashengero menshi aho gutanga, batanga neza, bagatanga amafaranga, bakiyubakira urusengero neza, bakagurira imodoka umupastori wabo banezerewe nziza, bagakora ibintu byinshi byiza ataburyo ubwo atagukandamiza abantu. Yego. Kubwaho ukavuga ati rero leta kwivanga mu mashengero ikayugara nta kosa rimwe birakenewe kandi iyaba bibaye, iyaba amaleta agendeye mu murongo mwiza, bikabamwe umuco, leta igakora neza responsabilité zayo, ko inshingano zayo igakora ko yateza kubikora, hanyuma ikabikurikirana neza, igasanga umuntu ariko no kuri mu rusengero no ahantu honyene nasanze amaleta menshi adakontrola. Ugasanga harabera n'ibintu ivyaha bikomeye, ubusuma, ibintu bibi, ugasanga muri leta nta na kimwe bibonamo. Hariho abakibona yuko iyo leta yivanze mu ivyo ibije kugwanya ubutumwa bwiza. Nta muntu n'umwe mu isi yogwanya ubutumwa bwiza, nta n'umwe yobishobora. Niba hari ikintu kitagwanywa n'ubutumwa bwiza, baba bayugaye. Ariko kugara urusengero bisigura yuko ubutumwa bwiza bwagwanijwe. Hariho ababibona gutyo. No. Wowe bivuga ku iki? Jewe uko ico ndabivuga ko nuko urusengero ruri mu muco, ruriko rukora neza, hama rukugagwa ababikoze nazo bari inzego z'igihugu zikabikora nabi, kuko hari ibintu usanga bivuye ku muntu runaka, ujeje intwaro runaka yataye umurongo, cyangwa kugarura urusengero umuntu ariko abironderamo inyungu ze bwite, ugasanga akoresheje amabanga yahawe n'igihugu ayakoresheje nabi, inguvu ahabwa n'igihugu akazikoresha nabi. Aho ndemera neza ko ishengero riba ryagwanijwe ariko akora ibintu nabi. Ariko ndababwira ngo naho yobikora ntivyigera bikunda, ntivyigera yisisa. Ndamaze kubona amashengero yagwanijwe ku rwego runini imyaka myinshi bitigeze bikunda nuko havako n'agasanimetero. Hari n'ayandi niyo no uhushe nko kuko yaba yubatse yene ku musenyi aca atembagara. Bayatembagara n'ukuri ntaco bitwaye, abari bisanzwe wubatse ku musenyi ratembagara ntaco bitwaye. Leta ntiba yivanze mu bintu, leta yakoze inshingano zayo. Okay, urakoze cyane. Tuzogaruka ko kino kiganiro c'amashengero ingene yugagwa kiramvuye. Hari akabazo nagomba mbaza. Tugarutse ku nsanganyamatsiko y'ino munsi y'icatumye Yesu avuga ngo ndabahaye nimugende.
muhindura abantu bose kuba abigishwa banje mu babatize niko watubwiye. Yego. Ni ikihe kintu uno munsi ni Bibiliya niko Bibiliya yavuze. Ni ikihe kintu uno munsi uravye amashengero ya kino gihe, ni ikihe kintu uno munsi twavuga ngo amashengero ya kino gihe ariko arashitsa ico Kristo yavuze canke ntariko arashitsa ico Kristo yavuze? Nk'akarorero dusanga uno munsi kuvuga mu ishengero ngo ryakuze, mu ishengero ngo rinaka ngo ryateye imbere, nuko riba rifise amashure, amavuriro, mbese ugasanga no mu bikorwa by'iterambere ishengero rifise nk'imigambi nuko rizokubaka amashure, amavuriro, amahoteli n'ibindi byinshi, amapisine n'iki. Ivyo navyo byo bifatanye n'iterambere ry'ishengero canke ntibifatanye n'iterambere ry'ishengero? Ishengero bivana nabivuze, biravana n'intumbero rifise. Hari amasezerano ryasezeranye na leta kugira ngo barihereze ryemererwe gukora mu gihugu. Ayo masezerano bategerezwa kugira nuko yubahiriza. Sinzi ko muri ko murantahura neza. Ica kabiri, ishengero mu ntumbero z'ishengero, byo hari ikintu ntigera ntahura. Igihe usanga ishengero rishaka gufata mu gihugu cyose rikabwira abayoboke baryo ngo kugira ngo wemegwe kuri umuyoboke wacu w'umwizigirwa, umuyoboke donc ari fidèle, nuko uzotanga amafaranga ngana uku, tugomba twubake ibitaro bikomeye cyane, tugomba twubake ikibanza ciza cyane cy'imyidagaduro ku kiyaga ciza cyacu cya Tanganyika. Abanyagihugu bose hariya uruwaraye ubusa, uruwagize wabuze amafaranga y'ishure ry'umwana, uruwagize gute, abo bose kugira bakababwira ko kugira ngo wemegwe, kugira ngo tubone neza ko turi kumwe, teza gutanga amafaranga azorungikwa hejuru. Hari ishengero rikuru tuzorungikira amafaranga ryubake. Ni kuko kubwami bw'Imana imashikanwa y'ibikorwa. Amasengero niho honyine nasanze bafata amasandugu nka 6 imbere kandi abantu ntibigira babona ko bidakijijwe. Hajya hazotangwa ishikanwa ry'ubutumwa, hari hazotangwa ishikanwa ryo kubaka, hari hazotangwa ishikanwa ry'abamisiyoneri, hari hazotangwa ishikanwa ry'umushuzo, hari hazotangwa ishikanwa ry'ibigira 10. Ivyo bintu n'ukuri kose harimo ububandi, ni hamwe nyene bitarabwa. Barakoze cyane. Amafaranga yose namwe yitwa fra cyangwa dollar cyangwa pound cyangwa euro. Rero yarakwiye gutangwa hama hagakora ivyatezwa gukorwa mu ishengero. Amafaranga atangwa mu ishengero intumbero yayo naya niyi. No shaka kukwishura kijya kibazo mwambajije n'umudukurikanye Yesu ashaka kuba afise ati mbega iyo ntanga amafaranga mu rusengero mba ndayatangiye iki? Kugira ubutumwa bwiza bumere neza ishengero mu ntumbero z'ishengero ivyo jya gukora no kuri kubaka imitamenwa n'ibiri mu ntumbero, biri mu masezerano yakozwe ku ruhande, ariko intumbero nyamukuru jewe no kwemera ko intumbero nziza zabaye mu ishengero, aho no kumva ngo ishengero turafise ishengero rikomeye ryavuze ubutumwa hamaze gukizwa abantu 800. Hanyuma iryo shengero rimaze konka abantu 800 by'abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo.
hama rigakora fundraising rikegeranya uburyo ribwegeranya ati incabwenge zacu twazironkeye bourse tuzozishura bourse zigende zige Harvard hanyuma zizogaruke zubakira igihugu tukagwiza incabwenge mu gihugu zarungitswe n'ishengero bati turafise imiryango 1000 abana babo twabashize ku ishure bava mu miryango ikenye ntibyari gukunda ko biga ntibyari gukunda nta nzira nimwe yari ihari kugira bagere imbere kugira baba bakomeye kugira babe ubwenge bwabo tubuha agaciro abantu bacu tubaduze igihe ishengero rimwe ryokora ico gikorwa muri iki gihugu cy'u Burundi no kuri ryo baribereye umudari ntaho ndavyumva rigafata rigakora fundraising kugira ngo rirungike abo bana ku mashuri hama bazoze bubaka igihugu baze bakorera igihugu bakore arabahinga turonka abahinga badasanzwe bavuye mu ishengero no kwemera neza ko ikoreshwa ry'amafaranga rikoreshwa neza mu gihe amashengero yo kugurura amashuri y'imyuga bakigisha abantu bagafata abantu ati twebwe turafise abasore 50 mu ishengero abo bantu baje batagira ko babaho reka tubigishe hanyuma tuzobasohore tukabahereza ibikoresho tukabaha imitahe yibanze ibatangura tukabaha amafondation ku buryo umwana azoba umugabo akaba umumiliyarderi akavuga ngo nabikuye mu ishengero ivyo hari ishengero rimwe nigeze kubona mu gihugu kimwe batoye umuntu bakaza baratora abantu mu ishengero bakaraba ingabire bafise bakabahereza amafaranga bakabakorera ibintu bakadoga naho bo bari miliyaridi amafaranga ava mu banyeshengero bagiye barakora ivyo bintu byose nta numwe atohaguruka ngo aje gushigikira ivyo bikorwa ariko biba haki ciao bye bye.